Ndabahaye amahoro mwese, izina ry'iwanje ni Felicien Bankunguka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsakaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsakaranga TV. Ego, uyu munsi tubandanya tuganira Ikirundi. Ego, twiga Ikirundi. Mbega iyo ubonye impene canke inka yiryamiye ariko ikaguma ihekenya, iba iriko igirante, iba iriko iruza. Uyu munsi rero twize ijambo kuza, ni bivugwa ku mpene mu gihe ubona yiryamiye ariko ikaguma ihekenya, uko nukuza. Nk'umuntu rero iyo mvugo barayikoresha nko ku muntu bakavuga ngo yirirwa aruza ivyo yuza, ndavuga aba afise ivyo yirirwa ararya, ivyo aza ararya wewe agaca avuga ngo yirirwa aruza. Nuko muca mubona rero nk'impene aho yiryamiye ikaguma yihekenyera, iba iriko iruza nk'uko muca mubibona kuri iyi mpene ngira Ego, tugarutse mu mayagwa y'ikirundi, muribuka aho imfyisi yagiye kwugama ahantu mw'isenga ry'ibuye ikisangayo impene. Iyo mpene nayo yariko iruza, nayo irayibaza iti mbega wewe utwuguma uhekenya nuduki? Impene nayo yaciye yishura iti utu n'utwuzango tw'abagabo, utu n'utuzango tw'abagabo. Urumva imfyisi nayo nyene yaratangaye ibona impene iguma yihekenyera utwo yihekenyera, kumbe n'utwatsi yarishije kare, iracamagura iterera mu nda uko nyene, mugabo ikasubira igafata akanya twa twatsi ikadusubiramwo ikaduhekenya neza, arivyo bita kuza. Imfyisi rero iratangara iti utwuguma uhekenya weho nuduki? Kuko ivyo rero biri ku bikoko nk'impene n'inka, nta muntu yuza, canke n'ivyo bindi bikoko nk'intambwe, imfyisi, ivyo ntivyuza. Murakoze cane rero, mugire amahoro. Ego, murabibonye rero iyo mpene yariko iruza. Nkaba ndabasezeye rero, mugire amahoro. Ijambo tubonye ni iryo rimwe, kuza. Tuzobandanya tuganira no mu biganiro bikurikira, mugire amahoro.